Kwigenekerezo rya 29 Gitugutu uno mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarasozereye ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Myandagaro. Ibirori vyo gusozera ivyo bikorwa vyari vyatewe iteka n'abashitsi batandukanye, harimwo abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukira intwaro, inzego z'umutekano no kwivuna abansi, hamwe n'abaserukira ubuzi butandukanye mu ntara ya Gitega. Mwijambo ryashikirijwe na Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, yaragarutse ku bikorwa vyaranguwe n'urwo rwego arongoye mu kiringo c'amezi 3 bari bamaze bariko bararangura imirimo nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Mu vyaranguwe yamenyesheje ko inama nkenguzamateka yize yongera iremeza integuro z'amabwiriza ndwi kuri 14 bari barungikiwe na leta. Muri iri sasa risanzwe rya Myandagaro mwaka wa 2021 akaba ari n'ikiringo ca mbere muri bitatu bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'190. Inama nkenguzamateka yararanguye ibikorwa bitandukanye bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo zaryo y'192, y'193 n'196. Mu bijanye no kwiga integuro z'amabwirizwa, muri ino sasa dusozereye, inama nkenguzamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa indwi kuri 18 twari twarungikiwe na leta y'u Burundi. Izo nteguro z'amabwirizwa zose hamwe zikaba ari zikurikira: ya mbere, integuro y'ibwirizwa ryemerera leta y'u Burundi kwemeza amasezerano y'ingabire y'amafaranga yiyongera mu kurangura umugambi wo gusubiza no gukingira akanovera k'isi, yatewe ko umukono hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba iterambere i Bujumbura kwa 24 Rusama 2021. Ya kabiri ni integuro y'ibwirizwa rishinga ikigobere ingene gitunganijwe n'ingene gikora. Ya gatatu ni integuro y'ibwirizwa ritunganya igisata c'ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ya kane ni integuro y'ibwirizwa rishinga amategeko agenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga. Ya gatanu ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa ryunganirwa ibwirizwa nshingiro inimero 1/3 ryo kuwa 20 Ruhuma 2017 rishinga imirimo y'igipolisi cy'u Burundi ingene gitunganijwe n'ingene gikora. Ya gatandatu ni integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA yerekeye imfashanyo imiliyoni 80 y'amadolari y'abanyamerika agenewe kurangura umugambi wo guteza imbere ubuhinga n'ubumenyi kugwaruka no kubakenyezi mu Burundi, yemejwe itariki 16 Myandagaro 2021. Gindwi ni integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rishinga imirimo y'inama nkuru ishinzwe umutekano mu gihugu, abayigize, ingene itunganijwe n'ingene ikora. Inama nkenguzamateka yarize kandi iremeza isubirwamwo ry'itegeko ritunganya imirimo yayo Reglement Intérieur. Mu bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, yashikirije ko inama nkenguzamateka yatumye ko abashiranganji babiri, ubujejwe ubudandaji n'ubujejwe ubutare n'agataka kugira ngo bishure ku bibazo vy'abakenguzamateka ku bijanye n'ingorane zihanze abenegihugu muri ivyo bisata. Mu gisata c'imigenderanire, Nyeniteka Sinzohagera yamenyesheje ko bitavye ibikorwa vy'inama igira 5 yahuje abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bitandukanye vyo kw'isi. Mu bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, twaratumye ko abashikiranganji babiri, ubujejwe ubudandaji hamwe n'ubujejwe ubutare n'agataka kugira bishure ibibazo by'abakenguzamateka ku bijanye n'ingorane zihanze abenegihugu muri ivyo bisata. Mu gisata c'imigenderanire, twaritavye ibikorwa vy'inama y'isi yose igira 5 yahuje indongozi z'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bitandukanye byo kw'isi yose.
bikaba byari bitandukanye n'izindi nama zari zimaze iminsi ziba hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Ikaba yabaye ku magenekerezo ya 8 Nyakanga 2021. Ihangiro nyamukuru y'iyo nama twitavye ryari iri rikurikira: ugukomeza imirimo y'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye ku isi yose. Ikivugo cy'iyo nama cari uruhara rw'indongozi z'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu bikorwa byo kuronderera hamwe amahoro n'iterambere rirama ku isi yose. Ibikorwa by'iyo nama byashimikiye cyane cyane ku kwihwereza hamwe ingingo zofatwa mu gutuza ikiza cya coronavirus, kubungabunga ibidukikije, kugwanya inkuru zicuragiza, uruhara rw'ugwaruka muri politike na politike yo gukuraho ubusumbasumbane bw'ibitsina. Iruhande y'ibikorwa by'iyo nama twarabonanye n'intumwa zitandukanye zaje ziserukira ibihugu byabo. Intumwa twabonanye nizaje ziserukira igihugu c'ingoma y'Ububirigi, igihugu c'Ubushinwa, igihugu c'Uburusiya, igihugu ca Suisse n'igihugu c'u Rwanda. Twarabonanye kandi n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo ku isi yose, Union Interparlementaire. Muri uwo mubonano umunyamabanga mukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo ku isi yose yaratumenyesheje ko Burundi butakiri mu bihugu bishizwe ko ijisho, kuko bashimishwa n'intambwe tugeze ko muri politike, umutekano no mu bijanye n'agateka kazina muntu. Muri uwo mubonano umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo ku isi yose yarasabye intumwa z'u Burundi ko zotegura imigambi yihuta iryo shirahamwe ryorangura mu ntumbero yo gushigikira igihugu c'u Burundi. Twarabonanye kandi n'umuyobozi mukuru wa Agence Internationale de l'Énergie Atomique, tukaba twaraciye irya nino ibisata Uburundi bwofashanye n'ico gisata. Muri iyo ntumbero nyene yo gutsimbataza imigenderanire, twarakiriye muri risasa dusozereye abaserukira ibihugu by'Ubuholande na Kenya, bakaba baganiriye ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu. Twarongeye kandi turaha mubonano umukuru w'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe hamwe n'intumwa z'umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Inama nkenguzamateka iserukiwe n'icegera ca mbere yaritavye kandi inama z'ihuriro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique. Izo nama zikaba zabaye hakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi bwa video conference. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaramenyesheje ibindi bikorwa vyaranguwe n'abakenguzamateka nko kwemeza amazina y'abizewe n'umukuru w'igihugu mu mabanga atandukanye, kwitaba imisi mikuru y'igihugu, gukurikirana ingene indero y'ugwaruka yifashe mu gihugu, gusanga bene gihugu ku mirimo mu ntara zitandukanye n'ibindi. Mu gusozera, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yasabye abakenguzamateka kugenda mu ntara batowemwo muri iki kiringo c'akaruhuko, kumviriza imyitwarariko y'abene gihugu bongere babafashe kubitorera umuti. Muri kino kiringo c'ukwezi kw'akaruhuko tugiye gutangura, dusavye banyakubahwa abakenguzamateka kuzogenda mu ntara batowemwo kubandanya bumviriza ibiraje ishinga abene gihugu, bongera babafasha mu kubitorera umuti. Mu kurangiza, twagira tumenyeshe ko tuzobandanya kugendera bene gihugu mu kuraba ishigwa mu ngiro ry'amabwirizwa n'amategeko twemeje. Tuzobandanya kandi twumviriza ingorane z'abene gihugu, tutibagiye kubahimiriza kubumbatira amahoro n'umutekano, twongera tubatera intege mu bikorwa byo kwiteza imbere.